ndiko ndabona ino bash ubu iyaba ari Azam TV yavuze ngo tuje guprojectinga filme ya John K mu Burundi, aha anya habahuze amashira hamwe manini sivyo. Iyo yari Bralud ivuga uti turasavye sponsor akarorero akona kaniko natanga tuje guprojectinga ino reresi mu Kinama, aha hose bari gusanga hariho abantu tuzi mu Burundi bakomeye, ariko kinga cyane ivugira ati impano zifa mu kutitanga no kwitaho abandi bantu. Reka sha twitangire abakozi b'igihugu, abana b'i Burundi bakoze kuva kera. Kidumu yavuze ngo twombura ico gihe yavuze ngo uwanya cyavura ukamukunda yiruka. Twabwiye ko twiyemeje umukinyi wese aza guca ngaho, umuntu asanzwe inde bose turaza kuba amakuru yabo bace ngaho, batubwire ibyo bageje kuraba, batubwire amakuru bafise, batubwire amakuru bifuza kumenya kuri Copsenemy, batubwire igishika bafitiye filme Copsenemy. Uyu mwanya nawe turi kumwe n'umuntu akomeye cyane, arimo ibintu byinshi byo muri entertainment yose ayikoreye ku mutwe wenyene. Ndabaramukije cyane. Namahoro cyane. Yesaye. Mwamaze kubona uwari hari abantu bazempera sana bashaka kuba batarabumva cyangwa bataratahura neza isura yanyu, mutubwira akazina kanyu. Jean Patrick Vado asanzwe ari mu Samirize ririmba RFM, radio y'umuziki, turetse ko ari radio y'umuziki mugabo no mu yandi ma secteur. Nsanzwe ndi umukozi wa Ingoma Art Studio. Ingoma Art ni yavuye muri Kirimba Art Studio, ariko ni nyuma y'ivyo onye hariyo nandi mashami nagiye ndabamwo, kiretse ko ndi umu acteur, hanyuma producteur, écrivain, ama journaliste, producteur professionnel n'ibindi bitandukanye, mugabo hano turi hano nk'abantu nyene baje kurorera. Mugabo nuvuga ati dufise n'ivyo ishira hamwe dusa duhurikiyemwo ryagiye rirafasha hirya nino na cyane. Yes. Ya Kivodo, musanzwe mufise ibintu byinshi bisata byinshi muri entertainment, mwibaze ko ari iki aba bantu bateguye filme bo bagusumbya ku buhinga bwo office? Ntavyo badusumba cyane, kiretse ko bivanye n'uburyo afite kudusumba ni kujya kuntu abantu bategura bagashiramwe uburyo, ni kuvuga icyumviro kikajana n'amafaranga. Nibazo bakubeshe nivuga ko nk'ubu niyumvira ati ibayita back ya micro, ariko ukiyumvira ati reka tuyikore muri 3D. Le 3D nayo nyene irafise ama angle ifatirako. None nk'ubu ati ndashobora kwiyumvira ati ino back ni 3D, none 3D ndayikoresha kwande? Ndumva ide, ariko iyo ide ifo ko ndayitangira amafaranga ku muntu ayishoboye kuyikora kugira iyo back imere neza ya micro. Nuko ucubona hano hariho home Wood TV ya kumbure, iyo yitwa nko kundi muntu yari kuyihengamika akayikora ahandi mu yindi dimension, bivanye n'uburyo uba warayitangiye ko. Rero ibintu badusumba n'ubwo buryo na amafaranga bashiramwo, kugira noneho wanashaka n'ibyo tubonesha amaso byinjira mu mitima yacu vyoroshe kandi byo cyane kandi biryoroye cyane. Ariko rero nta bintu birebire, kiretse ko investiment kujya umuntu avuga ati ndashizemwo kuri kazino cyangwa ndashizemwo aka kantu kugira noneho rero ejo nanje bize bigende neza nkuko ndavyifuza. Yes. Jean Patrick Kivodo, ndabashimire cyane, nizere ko twaheza event tuza gusubira tuganire, mutubwire ko wabonye filme, utubwire ibyiza wabonye muri Copsenemy, tubwire n'ubuhinga wabonye. Imbere ko ndagusezera nanje nkuko namana bivuze, ariko mba nifuza ko abantu bose amashira hamwe yoterera, amashira hamwe yose yova hari akitazanura kugira noneho rero izo ngabirano zabo banditsi, aho bakinyi, aho batunganya neza kugira ivyo tubonesha amaso bigende neza. Ariko nkavuga ati kumbure rero
iyo ubonye ikete buri gihe rije gusaba sponsor canke ubufasha nyakugira imana uze wame urisinya hakiri kare kuko iyo utarisinya hakiri kare iryo kete rizogera mu kindi gihugu hamace rigaruka rimere nka Azam bobo ngene bagenda bikora mwaribonye neza yuko Azam yatangiye kumva ko Caps Enemy ari ikintu gikomeye cyane imbere yuko mubibuke yuko ikete ryagiye hariya muri Tanzania rivuye mu Burundi twaribonye ariko yavuga ati rero iyo bishitse ukabona iryo kete hakiri kare ugerageze nyakugira imana uritere ko uwo mukono hakiri kare ufashe ibyo ushoboye sama miliyoni sama franga menshi cyane ariko iyo uterereye birafasha kugira abakunzi canke abantu bakina ayo mareresi canke muziki n'ahandi urazi ko muri cinema hama hariho na muziki rero muziki iza completa ivyo tuvuga rero bica biza kwapuya ivyo abantu babona abantu rero kugira babone neza no kwavuga ati mbya kuri bashi hari iki akarorero hari iki kuri bashi nike kintu kiri kuri bashi eske n'amajambo canke n'amafaranga rero iyo aho bantu bari kwaritanga byose birakunda nyabugira imana nta byinshi kuvuga muri kano kanya ariko ndashima cyane John K yiyumviriye ko inoreresi twaribona ku inoregenezo ya 18 hano kumbure ari kwitwara no mu Rwanda akitwara n'ahandi hano mugabo akiyumvira nga mu Burundi vraiment respect cyane kandi ndabubaha abakinyamareresi ndumukinyamareresi ndabikunda nabikinye imyaka myinshi wanashaka na nubu unye resi ganye nyuma nakinye hari muri Game and Vision yitwa l'absence de la dialogue nakinye ndikizombi wanashaka byari ibintu bikomeye cyane ni filme y'ubwoba ariko iri naryo rije rirushijeho cyane kurusha ndabubaha gose kandi Imana ibandanye ibaganze cyane kandi muheza gose vraiment ego Kivodi hari akantu ntugenda ntavuze gato mu Burundi hari company nyinshi tuzi zisanzwe zikora ibintu bikomakomeye ariko tiko turaraba ngaha nitiko turabona ko company nyinshi z'abarundi tunako company tutazi n'amazina yazo gusa ariyo mbona yindi baza niyo mu Burundi munanayizi cyane muraza ko bitubwira neza tiko turaraba ngaha nta company nyinshi zo mu Burundi tubona wibaza ko abuze iki kugira company zo mu Burundi zishigikire entertainment ndundi canke zishigikire ibintu by'amareresi filme umuziki byose muri rusange wibaza ko ikibazo kirihe imbere ko nzamuka cyane abarundi dufise uburyarya bwose bikomeye cyane abarundi dufise ngo yimba atari umwana Stani n'umwana Salvatore yimba atari umwana wa Simo n'umwana wa Damas yimba atari umwana wa Kidumu n'umwana wa Fariaz atumwana wa Fariaz n'umwana wa Satbi n'umwana wa Natasha n'umwana wa Naka n'abanaka ariko ivyo bintu twamaze kubirengana cyane hano rero uvuze ngo gutya anye turavye kuri amabashi yose ahari twabonye ko nukuri hariho mwebwe televiziyo yanyu twabonye na Kijesco niri nambaye gutya Kijesco mugabo nishira hamwe byo guteza imbere abarimi bw'ikawa njo ingo sitwe twenyene muga turi benshi cyane ndabaramukije nagize yambo ntabwo ari shira hamwe ry'abantu bari hejuru cyane ariko nishira hamwe ry'abantu biyumviriye umwe muri bo acakora ico gikorwa cyo kugira dushuye guteza imbere wanashaka abarimyi b'ikawa muga tubicishije mu buhinga bwa none Kijesco rero mvuga ati ego mitwe bose agashimwe certificat muri Kijesco ry'abashora kawa mpuzamakungu kandi Imana ishimwe cyane kuko vyarabaye kuko twararimye wanashaka turanikira twanateza imbere cyo gituma turi hano kugira dufate mu mugongo abo bose bumva yuko bafise impano kuko n'aritanguje yarafise impano yarabunye ati nivyo kunda ko Kijesco iguma hiri ariko ifo kwitera imbere cyane rero kubona turi hano amashira hamwe ndabwira ati nimuze murindire ngo ninaka nimuze murindire ngo mpaka ngo jewe ngo mvuge nimuze murindire ngo iyo radio canke ngo iyo televiziyo ngo ivuge ariko tu buri gihe iyo ubonye ikete rije mu biro vyiwawe nyakugira Imana urabe ko rikwiye gusinywa ko hakiri kare hamutanga inyishu ntuzurindire umunyamahanga ngo nukwaje hanyuma uce ugira igihababu uhabuke nakubwira ikintu kimwe jewe nako ndiyumvira kare ariko ndabona ino bash ubu iyaba ari Azam TV yavuze ngo tuje guprojectinga filme
ya John K mu Burundi aha anya habahuze amashirahamwe manini sivyo iyo bayari Bralud ivuga uti turasavye sponsor akarorero akona kaniko natanga tuje gu projecting inoreresi mu Kinama aha hose bari gusanga hariho abantu tuzi mu Burundi bakomeye ariko kinga cyane ndivugira ati impano zifa mu kutitanga no kwitaho abandi bantu reka sha twitangire abakozi b'igihugu abana b'i Burundi bakoze kuva kera Kidumu yavuze ngo twombura ico gihe yavuze ngo uwanya cyavura ukamukunda yiruka none uzomukunda gute muzongana ni muzongana asante sana ego Kivodo uyureka ndamusigarane gato ntitwaganiriye gato atubwira izina ryiwe atubwira dusigure na Kijesco gato icari cyo atubwire nico amakampu nafise amahera canke ibindi bintu yofasha muri industry ya film murakoze kumijama mugabo reka mukuru wanje agusigure gusoma en fait Kijesco ni yitwa Kayanza International Joe Specialties Coffee no kuvuga nishira mu muzamakuru Pardon gato turabaramukije nawe yes mwiriwe karibu sana umugoro wa mwiza Fatwese ego ntwari bwaze kudusigurira gato tubanze tuganire n'uyu tubabonye ngaha muje muri Lasima Filme Copsene niki kimwibaza kuri Filme Copsene ni byinshi cyane murabe hari abakunzi baho muri TV bababona okay mwitwa bahande kwanza nitwa Nisabwe Joseline inde Nisabwe Joseline Joseline kuvuga buke ni kuberi oya si cyane ariko ego tubabonye ngaha muraza makuru y'iki kintu Kijesco shaka mudusigurire gato muvunagure muri make mutubwire Kijesco cyari cyo na vizi ifise mutubwire n'icyatumye Kijesco iza ngaha Kijesco ni societe laba hariya Kijesco ni societe ikora iki inguru ikora ikawa yakira umwimbo w'abanyagihugu kawutegura kana wimporta hanze ego je sanzwe nywa agakawa ariko nta musi numwe ndaje ku isoko cyangwa muri alimentation canke mbone Kijesco habuze iki kugira ishikira abanyagihugu bose nta makuru ufise yerwa kubiya mbere mu masosiyete ayingura amakawa afisa kanovera ego ndabemereye bakunzi baho muri TV ko tuzogenda tubereka ahantu Kijesco ikorera tubereka ivyikora kuko kuba yari yumviriye igafasha muri iki kintu ca filme yarashikiye entertainment ndundi turashima mashira hamwe atandukanye agenda arashigikira iki gikorwa turimo agenda ara supporting abakinyi b'amareresi abakora tugenegene muri rusange Joseline ni Joseline ndabashimire cyane kuba mwashitse ngaha mugira muje kuri Filme Copsene nizire yuko ni mwasohoka muratubwira uko mwabonye film murakoze cyane ndabashimiye namwe naje ndabashimiye murakoze merci